Alo. Turabara mu kije. Tugendeye kwa Leonce umwe twamye turababwira mu kiganiro igihe turi mu biro byiwe. Tuje kuraba amapepiniere yiwe. Ahagira ibikorwa bya macadamia. Ariko aya n'amatunda. Mu Gifaransa amatunda abantu benshi yo bumvise iryo zina ryabo baratwiga. Ni prime di Japo. Yego kandi ibintu rero uyu mu diaspora wacu ariko akora ibikorwa byiza by'iterambere. Aho aha naha ni nka laboratoire naho bagerageza ibitayigwa bitandukanye ngirakamaro kugira bishobore ibico bivuyemo. Babonye igishobotsi gikuze baca bahereza abana b'igihugu abene igihugu kugira bashobore kwitira imirima yabo. Amya cha giti batubwiye ko gitegurwa imyaka 2. Makumyabiri tugiye ko ari bwo bari barategura pepiniere. Umubahore wonse ni wubahwe kweli. Ibindi bikorwa byawe aba muri Australia turi kumwe muri baba rimyi borozi baba diaspora bamwe biyemeje yuko macadamia igiterwa gitegurwa muri pepiniere mu 2 ans imyaka 2 hama kigakura imyaka ingana. Mu myaka 4 rero kiba kimaze gukura no kiba gitanguye gushungitwa kuzana ibyamoko. Mwavuze ko muse imivyaro ingana gute? Imivyaro 8,000. Agronome turi kumwe na inzi twakusize. Ndavuga ni biti 8,500. Ego iyi rero ni ya pepiniere nababwira igihe twarimo kumengo biriko utuntu impera no duhwa. Ego mu bisanzwe macadamia ni plant ifise feuille simple ibabi rimwe gisanzwe. Hanyuma le feuille simple dante iki ni kimenyetso cyerekana yuko ni giti kigwanira. Kigwanira ni ukuvuga gifite resistance sero y'ibintu bishobora kugishikira. Kire iki bwa mbere ho ni kimenyetso gishobora kwerekana yuko gishobora no kuba ahantu hari amazina make nko mu bugarako. Ukibonanya ikintu cyose cy'amawa burya ni plant ifite resistance ishobora kuba mu condition climatique atandukanye. Yego uko ahindutse kiragira nukusa no mu mbeho y'Iburaya kirashobora kiraba. Urabona nk'ubu iyi pepiniere tugeze ko iyi ni phase ya gatatu ya pepiniere. Ibi urabona iyi parti ni macadamia ziri wholesale kubera wholesale urabona iyi net ni transparent. Ariko iyo shize ko iyi roofing hejuru ziba ziri ansel. Iyi roofing nashyize ko ngaha no kugira nshobore guproteja akagaparti natangiye ku greffe. Aha rero iyi roofing urumva ko izuba ritavye ko ubushuhe buriyongera mugabo gaca bucamwo ngaha buza gushika ngaha hano hari kwiyo ipfutse ngaha akanako kano gasashe twapfukishije buti ariko kugira ngo habe transpiration hari indani. Hanyuma kaka jeune plantire twashyize ko gashobore kuronka naissance yindi kuri le primaire. Urumva iyi le primaire iyi ni prandorma iri hasi iguma iduza ubuzima ikabura rero le tige aérien kubera ibuze tige aérien en fait kijya kurondera amababi ngaha
ica rero ironka imizi iri mwiki mugabe iki gica kifatanya kikabasude kidugiremwo indani. Niyo mpamvu nuko ntaberetse mu bintu bijyanye na greffage hari 3 types de greffage. Hariho greffage tugrefa muri primaire tukagira gutya tugasatura tukinjizamwo le greffo igatora reserve muri primaire ndani muri mutima canke tukafata le greffo tukazitaya tukaronka ntuze tabuka greffa greffage supérieur ukagrefa muri lo greffo lo primaire gatora naissance muri greffo hejuru ni igikorwa ni igikorwa gikomeye ubu rero nibwo bwa buhinga turimo turavuga abadiaspora bariko barazana dushaka kurima nk'ibumwe twiteguye tuza kurima mu buryo duproduza ibintu abantu bashobora kuronka byinshi production na hare twatanguriye uyu ariko arantuzenya Leonce umudiaspora turi kumwe muri coupe y'abadiaspora biyemeje kuza kurima bagashika no kuri terrain. Nibi rero umu agronome wiwe ariko aradusigurira